Inyuma yuko General Major Evariste Ndayishimiye aganiye n'ikimenyesha makuru cyo mu Bufaransa cyari cyajenga mu gisagara ca Bujumbura icyitwa TV5 Mode bakaganira ku bigendanye n'imigenderanire mpuzamakungu akaza kugaruka ku mubano w'igihugu c'abanyi c'u Rwanda ndetse n'u Burundi ndetse akaza kugaragaza neza yuko igihugu c'abanyi c'u Rwanda aricyo gifise by'umwihariko ikibazo gikomakomeye cyane mu bigendanye n'imigenderanire n'u Burundi ndetse akaza kugaragaza neza yuko u Rwanda by'umwihariko ruzogururirwa imipaka mu gihe ruzogora tanze abagerageje gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza mu mwaka w'ibihumbi 2015. Evariste Ndayishimiye yongeye kumvikana mu mvugo zikarishe mu nyuma y'amagambo yarayutse gutangaza icyo gihe abategetsi benshi cyane bagiye batandukanye hirya no hino mu isi bongeye kugaragaza ko u Burundi buri ko burashaka kamunani ku gihugu c'abanyi c'u Rwanda. N'amajambo Evariste Ndayishimiye yongeye kugenda aratangaza by'umwihariko ubwo yari ariko yugurura ikese by'umwihariko y'isabukuru y'imyaka yarugwa muri 60 ibanyi nkuru y'igihugu c'u Burundi BRB ibaye nk'uko byoma biragaragara. Ikese yaruguruwe ku munsi w'ejo kwigenekerezo rya 13 Kigarama 2024 nkuko byama biragaragara. Evariste Ndayishimiye yongeye kugaragaza amajambo akomeye cyane aho yavuze yuko rero uzokwitambika u Burundi uzobwitambika imbere bazoca baramugonga. Aya ni amajambo yaje kugenda aratangaza ndetse yaje kugaruka ku bigendanye n'iterambere ndetse n'ibigendanye n'umutekano ndetse n'imibanire y'ibihugu bigiye bitandukanye nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Ibingibi abivuze mu nyuma y'amajambo yerutse gutangaza ndetse umwaka ukaba ugiye kuzura u Burundi bufashe ingingo yo kugara imipaka ibahuza n'igihugu c'ababanyi c'u Rwanda nkuko byama biragaragara. Mu gihe Evariste Ndayishimiye kandi yasozeraga kuvuga iryo jambo cyangwa kuganira n'umumenyesha makuru by'umwihariko akorera televiziyo y'Abafaransa izwi nka TV5 Mode nkuko byoma biragaragara byavuzwe ko nga ku mipaka irahuza u Burundi n'igihugu c'abanyi c'u Rwanda harungitswe by'umwihariko ibitigire by'abasoda benshi cyane bafise impoho ziremereye cyane byasa nabiteguye urugamba. Ibyongeye gutuma u Burundi bwongera kugaragaza neza yuko bwiteguye urugamba cyo kimwe neza na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Turaga ko mu kiganiro cyacu cy'uno mwanya umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi ati ifaranga ry'u Burundi ritegerezwa kugira agaciro kandi bimwe rero biboneka ibanyi nkuru y'igihugu rero nayo by'umwihariko igarukane agateka kayo. Ibi yongeye kubishimangira mu gihe ibanyi nkuru y'igihugu c'u Burundi BRB idafise amahera mva makungu nkuko byoma biratangazwa canke biragaragara mu nyuma y'iko rero mu Burundi bakomeje kugenda bibonekeza ibibazo bigiye bitandukanye cane iby'amahera nyine mva makungu ndetse akiyongera gutakaza agaciro kw'ifaranga ry'u Burundi nkuko byama biragaragara. Amakuru akomeza kugenda radusumira aravuga ko rero by'umwihariko idolari rimwe ry'abanyamerika ririko riravunja amarundi harugwa mu bihumbi 8. Ibi ngibi ntago byari byarigeze kubaho rero by'umwihariko nkuko byama biragaragara mu gihe u Burundi bwo bubayeho ariko bikaba byarabayeho kuri intwaro ya Evariste Ndayishimiye. Hari amakuru kandi akomeje kugenda aravugwa nkuko byama biragaragara. Hari bamwe rero begereye umuryango wa mama Buntu cange Denise Bucumi Nkurunziza umutambukanyi umuhisi Petero Nkurunziza yarahoze atwara igihugu c'u Burundi. Biravugwa ko rero by'umwihariko yaje kugenda arafatwa n'ingwara itazwi ndetse gushika ubu ngubu akaba yace arajyanwa mu bitaro bya Chira Hospital nkuko amakuru yama aradusumira. Amakuru akomeza kugenda aratujya aravuga yuko rero uyu mutambukanyi umuhisi Petero Nkurunziza yo bari ko by'umwihariko yaragerageje kwihuza na bamwe rero mu banywanyi ba Agatogwasa canke abayoboka Honorable Agatogwasa incabwenge y'u Burundi ariko isanzwe itajya imbizi na General Major Evariste Ndayishimiye nkuko byama biratangazwa canga biragaragara. Ibi byaje gutuma benshi bongera kwibuka by'umwihariko ibyabaye ubwo General Major Evariste Ndayishimiye yarahiraga kongera gutegeka u Burundi ariko abo bombi bakaba batarigeze baragaragara muri uwo muhango ubwo Evariste Ndayishimiye yaragiye gusimbura umuhisi Petero Nkurunziza yaramaze gucikana nkuko byoma biratangazwa. Kugeza ubu benshi baravuga yuko rero by'umwihariko abo ngabo uko ari babiyoba bariko barishira hamwe kugira ngo babashe kuba bohangana na General Major Evariste Ndayishimiye ndetse na CNDD-FDD mu matora yimirije nga mu Burundi nkuko byoma biragaragara cange nkuko byoma biratangazwa.
nandi makuru akomeje kugenda aravugwa by'umwihariko ndabahaye ikaze mwese sangwa abanywanyi b'ibiganiro byacu batwumviriza gakuri nobonesha kure ya China yanyu Burundi News TV kaze kuri mwe mwese mutwumviriza muri mu gihugu cacu ciza c'u Burundi abatwumviriza bari mu gisagara ca Bujumbura abatwumviriza by'umwihariko bari ngaho nyene ku mugwa mukuru ubudandaji Bujumbura abatwumviriza bari ku mugwa mukuru wa politike Igitega abari ku mitumba imwe n'imwe igitandukanye no mu bindi bice bigiye bitandukanye mwese ndabahaye ikaze mwese kandi abatwumviriza baherereye mu bindi bice bigiye bitandukanye by'umwihariko abatwumviriza bari mu karere k'ibiyaga binini abatwumviriza bari mu gihugu c'ababanyi c'u Rwanda abatwumviriza bari mu bice bigiye bitandukanye abatumviriza bari muri Uganda abari muri Kenya Tanzania Congo ndetse n'ahandi mu burengero bwa Afrika mu manuko bwa Afrika ndetse na Afrika yo hagati ndabahaye mwiriwe cange ndanabifuriza umugoroba mwiza bigendanye naho muherereye ndabahaye ikaze nanone abatwumviriza bari ku mugabane wa Buraya Asia Australia Amerika ndetse n'andi hose ndabateye yambo mwese ikaze kuri mwe mwese nimba rubwa mbere ushitse ngaha byonda kwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe 5 kuri 5 mu makuru n'ibiganiro byacu tubandanya kubategura ndetse no kwashikiriza nga kuri Burundi News TV byonda ko anditse sabone byonde ko igihe gato harakamenyetso kameze nk'inzogera kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu ko dushyizeho ibiganiro bishyashya muri rusange ikaze reka amakuru n'ibiganiro byacu tuyatangurire nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. General Major Everson Ndayishimiye yongeye kumvikana mu mvugo zikarishe mu mvugo ziteye ubwoba mu magambo akomakomeye cyane nkuko byoma biragaragara na majambo yongeye gukoresha rero by'umwihariko ubwo yugururaga ikese by'umwihariko y'imyaka iharugwa muri 60 ibanyi nkuru y'igihugu c'u Burundi yizwi nka BRB ibayeho nubwo rero by'umwihariko mu Burundi atamahera mva makungo hakomeza kwibonekeza by'umwihariko ihananuka y'amahera y'amarundi gishiringi y'u Burundi ku mahera mva makungo ndetse by'umwihariko no ku ruhando mpuzamakungu nk'uko byoma biragaragara. General Major Everson Ndayishimiye ntajya umunwa mu kugaragaza neza ko igihugu c'u Burundi aricyo cyambere kibayeho neza gifise abanyagihugu babayeho neza bafise byose ndetse by'umwihariko akaba adatinya no kugaragaza neza ko Eden iri muri Bibiliya ibarizwa nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi ndetse ntanajya umunwa mu kugaragaza neza ko ngaha mu Burundi by'umwihariko ubwato buvugwa muri Bibiliya bwabajijwe na Noah ari bwakorewe nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Nyamara witegereje ibiriko biraba mu Burundi usanga abanyagihugu benshi bariko bararengana mu nyuma y'iko by'umwihariko ibifungurwa ku masoko rero bizimbye cyane ibikomoka kuri peterole bizwi nk'ibitoro byarazimbye ndetse biranabura ndetse aribonekeza n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Amakuru yama aradushikira amakuru akomeza kugenda aratugera mu no mwanya by'umwihariko akaba agaragaza buryo rero intwara ya Everson Ndayishimiye cyane ikirungo ciwe by'umwihariko kimaze imyaka iharugwe muri ino gikomeje kugenda kirafatwa ndetse by'umwihariko kigaragaza imitegekere yiwe benshi baranenze imitegekere ya CNDD-FDD ariko kandi kugeza ubu ngubu Everson Ndayishimiye arasa n'uwakomeje kugenda yifungira amayira mu nyuma y'iko rero by'umwihariko yuga imipaka imuhuza n'igihugu c'abanyi c'u Rwanda. N'icyemezo yafashe mu nyuma y'ibitero biremere cyane byongeye kwibasira Burundi guturuka mu mpera z'umwaka uheze 2023 ndetse ibindi bitero biremere cyane byongeye kwibasira Burundi by'umwihariko mu ntanguro z'uyu mwaka wa 2024 akaba ari ibitero kandi byagizwemo uruhara n'umuhari wa Robert bagwanya ubutegetsi bwa General Major Everson Ndayishimiye bazwi nka Red Tabara babarizwa murasazuba bwa mu ntara Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Burundi bwarafashe ingingo by'umwihariko yo kugariya umupaka bwagiriza u Rwanda ko ariko rero rugyura uruhara by'umwihariko mu kugaba ibitero ndetse by'umwihariko no guhungabanya umutekano w'igihugu mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Ni ibintu by'umwihariko n'ibirego biremere cyane u Rwanda rwamaganiye kure ndetse rugaragaza ko by'umwihariko ataho bihuriye n'ikuri ndetse by'umwihariko abategetsi b'Abanyarwanda bavuga ko bateye impungenge n'uburyo Burundi ahubwo bukomeje kugenda burakorana n'imihari igiye itandukanye yiganjemo yagize uruhara mu ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 basanzwe barizwa by'umwihariko ngaha muri Cibitoke. Amakuru akomeza kugenda haratugira mu no mwanya rero
aravuga ko abanyagihugu benshi batariko barishimira amajambo ariko aratangazwa n'umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye, nubwo rero zimwariko yari ariko ashimagiza ibikorwa bya BRB nk'uko amakuru yama aradusumira cyangwa yakomeza kugenda aratugera bivuga. Hari bamwe mu banyagihugu batajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko rero bababajwe no kuba babayeho mu buzima butameze neza, nyamara mu gihe Burundi bwahoze ari kimwe mu bihugu bikomakomeye cyane nga mu karere k'ibiyaga binini, ariko gushika none uno mwanya abanyagihugu b'abarundi akaba ari bamwe rero mu banyagihugu by'umwariko babayeho nabi, babayeho mu buzima buzimbye, ubuzima butari bwiza. Abanyagihugu benshi cyane cyane abegereye imipaka ihuza igihugu c'ababanyi c'u Rwanda ndetse n'u Burundi by'umwariko barakomeje kugenda batakamba basaba General Major Evariste Ndayishimiye ndetse n'abategetsi by'umwariko b'abarundi gukora iyo bwabaga kugira ngo bugurure imipaka bace bararonka by'umwariko ibyo ibishobora kuba bubafasha by'umwariko cyane ibifungurwa baca barakura mu Rwanda. Ariko inzego z'umutekano z'u Burundi zirababera ibamba, zigaragaza neza yuko Burundi by'umwariko atakintu na kimwe bubuze, by'umwariko baca barafata ingingo yo kugara iyo mipaka ndetse no kwashira bamwe mu basoda baremere cyane bacungera umutekano waho. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi by'umwariko yaje kugenda agaragaza yuko rero ifaranga ry'u Burundi rigiye kuzazamurwa by'umwariko ku gaciro kakomeye cyane, ndetse anavuga yuko rero ibihano bimwe na bimwe byakoze ku banki nkuru y'igihugu izwi nka BRB by'umwariko ari bimwe mu byatumye amahera mva makungabura ndetse n'amahera by'umwariko y'amarundi ata agaciro, ariko agaragaza neza yuko ivyo bihano byakuwe ndetse ari nayo mpamvu by'umwariko Burundi bugiye gutanguza by'umwariko ibigega bigiye bitandukanye cyane bizofasha aya mabanki amwe namwe mu kuzahura ubukungu nk'uko byama biragaragara. Evariste Ndayishimiye yagarutse kubigendanye n'iterambere ndetse no kubigendanye n'umutekano, aho yaje kugenda arashimangira yuko abansi b'u Burundi uzuragerageza kwitambika Burundi akazobwitambika imbere bazoca baramugonga nk'uko byatangajwe. Evariste Ndayishimiye akiri by'umwariko ku bikorwa by'ibanki ati banki nkuru y'igihugu by'umwariko BRB itegerezwa kugarukana agateka kayo, by'umwariko itegerezwa kubaho kandi by'umwariko ikubahwa, uzoyigaya azoba agaye igihugu kandi uzoba ari umumenja tuzomwiruka ko. BRB irategerezwa kugarukana ubutegetsi bwayo ku mabanki byanga bikunda, tugarukane agaciro k'ihera rero ry'u Burundi kandi mwese muzovuga muti ibyo yavuze ngibi ndabivuze, mwese mukoranye kandi Imana niyo rero cabona agaciro k'ihera ry'u Burundi gategerezwa kubaho by'umwariko kandi kakaboneka. Ibyo nyine nk'uko natanguye ndabivuga, ibyo by'umwariko umukuru w'igihugu nyine cyo Evariste Ndayishimiye yabishikirije ku munsi w'ejo haheze ku igenekerezo rya 13 Kigarama 2024, aho yariko rero yugurura ikese y'isabukuru by'umwariko iharugwa mu myaka 60 y'abanki nkuru y'igihugu cy'u Burundi BRB imaze iri ku kivi. Njewe ndiko rero ndagira by'umwariko mobilisation general kubyerekeye production amahinguriro, iyo ni strategique by'umwariko umukenyuro wa mbere. Mobilisation by'umwariko nk'uko byoma biratangazwa umurundi wese by'umwariko atazokwemera kuja by'umwariko ku kivi tuzomubwira agume rero ajyamye mu gitanda iwe. Kuri abo bakozi ba leta utazokwerekana mu gisata akoreramwe rero ico abanyagihugu bungutse mu bikorwa byiwe azoca arataha, ni ukuvuga rero umwe wese azoharugwa ku gahanga kiwe by'umwariko ataco amariye abene gihugu ace avamwo nk'uko byoma biratangazwa. Nyirico Evariste Ndayishimiye by'umwariko arakomeje kugenda agaragaza amajambo akomakomeye cyane mu gihe Burundi bugiye kwitabira amatora, cyane amatora agizwe n'abanyeguriza amateka ndetse n'ashinga amateka ndetse n'abakuru b'imitumba, ndetse amakuru akaba akomeza kugenda avuga ko aya matora azoca by'umwariko arasozegwa na bamwe mu bagize by'umwariko abazitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu nk'uko byoma biragaragara.
Amakuru akomeza kugenda aradusumira kandi aravuga ko Uburundi by'umwihariko cane muri CNDD-FDD bakomeje kugenda barikoma ibikorwa bigiye bitandukanye by'umutama ndetse akaba n'incabwenge Honorable Agatogwasa by'umwihariko ndetse n'abayoboke biwe bo muri CNL nkuko byama biragaragara. Evariste Ndayishimiye avuga ko afise ubwoba bw'uko rero by'umwihariko yoba by'umwihariko atinya kwitozanya by'umwihariko ku kibanza cy'umukuru w'igihugu n'uyu Honorable Agatogwasa mu nyuma y'uko rero havuzwe ko yabashije kuba yo mutsinda mu matora yabaye by'umwihariko mu myaka iheze ndetse aya matora akaba yaraje gutuma rero by'umwihariko abo muri CNL bavuga ko rero aribo bari baratsinze amatora nyamara bikaza kurangira by'umwihariko aya matora ndetse niyo nsinzi yegukanywe cyangwa se itangajwe kuri bamwe rero by'umwihariko mu bo muri CNDD-FDD kugeza ubu CNDD-FDD irikira ko iyo bwabaga kugira ngo hibashe kuba by'umwihariko yotahukana insinzi mu matora yimirijwe nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi nkuko byoma biragaragara cange nkuko byama biratangazwa. Ni mu gihe kandi andi makuru akomeje kugenda aravugwa by'umwihariko Denise Nkurunziza by'umwihariko akaba ari umutambukanyi w'umuhisi Petero Nkurunziza roza atwara igihugu c'u Burundi by'umwihariko yongeye kumererwa nabi amagara yiwe akaba atifashe neza. Ibi turiko turabisoma mu butumwa twarungikiwe by'umwihariko n'umukozi wiwe imuhira aho yavuze yuko yaje kurungikwa ku bitaro bya Chila Hospital mu nyuma y'uko rero by'umwihariko yaje kugenda by'umwihariko afatwa n'indwara zitaramenyekana. Ni mu nyuma y'uko rero amakuru akomeza kugenda aradusumira avuga ko Denise Bucumi Nkurunziza by'umwihariko yamaze kurakarira cyane CNDD-FDD mu nyuma y'uko rero nubwo bitigeze biravugwa yashinjije kuba yaragize uruhara by'umwihariko mu kudugandagura umutware wiwe cyangwa se by'umwihariko uyu nguyu Petero Nkurunziza nyine umugabo wiwe. Amakuru ariko aradusumira aravuga ko rero abo umuryango wa Denise Bucumi Nkurunziza ari bamwe rero mu bashigikiye Honorable Agatogwasa. Ibi byatumye by'umwihariko hibazwa niba rero by'umwihariko ari abo muri CNDD-FDD bo bariko bakoze iryo baracange ayo mahano by'umwihariko bakaba babashije kuba bamukorera ikibi kugira ngo hadakomeza kugenda arabashigikira mu nyuma y'uko rero asanzwe arafise abayoke bakomakomeye cyane benshi. Uyu nguyu arasanzwe arafise ishengero nga mu gihugu c'u Burundi izwi nka Eglise de Roche imwe rero mu mashengero akomakomeye cyane afise abayoke benshi kujya rero by'umwihariko abayoke biyo baramutse bayobotse Honorable Agatogwasa yoca arabona intsinzi mu kanya nko kuguhumbya. Ibi byaje gutuma rero benshi bongera kwibaza by'umwihariko Denise Bucumi Nkurunziza ndetse na Agatogwasa by'umwihariko igihe batigeze kwitaba ibirori byo kwimika President Evariste Ndayishimiye ubwo yaragiye by'umwihariko kwimikwa ngo atangure kurongora Uburundi. Icyo gihe gusiba kwabo by'umwihariko kwarabonetse cyane kandi kwariko kuravugwa cyane bikomakomeye cyane ndetse kongeye kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Ariko kandi ibyuko rero ibyuko by'umwihariko batigeze baritaba ibyo birori byari bimaze n'imisi biriko birahanwahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi zigiye zitandukanye. Umupfasoni Denise Nkurunziza by'umwihariko icyo gihe ari mu kigandaro nyuma y'imisi 10 apfakaye. Umushinga ntahe wiwe by'umwihariko Petero Nkurunziza by'umwihariko akaba icyo gihe ataranashingurwa. Hari benshi batanatahura ingene rero by'umwihariko kwimika umusubirizi by'umwihariko Samurangwa nkuko rero bo bamwe banamwita bikorwa kandi by'umwihariko uwusubiriwe ataranahambwa mu migenzo y'ikirundi by'umwihariko caraziraga ko yuko rero Samurangwa yimikwa umwami atarahambwa ahubwo by'umwihariko Samurangwa yahora yimikwa ku munsi wo kuva ku rupfu nkuko rero by'umwihariko tubisanga mu gitabo imigenzo y'ikirundi cyanditswe n'umuhisi Patiri Yohani Batista ntaho kaja by'umwihariko ku munsi wo kumarigwa kuva ku rupfu niho rero by'umwihariko bimika umwami wundi. Hari benshi rero by'umwihariko bagumanye ikibazo cy'ingene Uburundi bwinjiye mu misi mikuru rero yo kwimika by'umwihariko Evariste Ndayishimiye nyamara by'umwihariko abandi by'umwihariko batari barabikora nkuko byama biragaragara. Iki gihe benshi barafashe ingingo ndetse banagaragaza ko by'umwihariko atakabuza ari bigaragaza neza yuko CNDD-FDD ariko yagize uruhara rukomakomeye cyane mu kugerageza guhotora ndetse no kugerageza by'umwihariko kurugandagura uyu munsi Petero
Nkurunziza. Uhereye icyo gihe biravuga ko rero Denise Bucumi Nkurunziza atorohewe ndetse yagiye arakubakubana ndetse yaragiye ararebana ayingwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye nyine azwi ku izina rya Angelina Ndayishimiye, aho bivuga ko yagiye aragira uruhare mu bikorwa bigwanya by'umwihariko uyu mama buntu uyu nyine umutambukanyi w'umwisi Petero Nkurunziza nk'uko byama biragaragara, ariko avuga yuko rero Imana ariyo yonyine ishobora byose, ishobora kuba yoca iramuhorera. Mu nyuma yo kugaragaza umubabaro ugiye utandukanye by'umwihariko ku rupfu rw'umugabo wiwe, hari amakuru avuga ko rero by'umwihariko nubwo amagara yiwe atifashe neza, akomeje gushyigikira ndetse no gutanga ubutumwa bugiye butandukanye ku mbuga ngurukanabumenyi bwo gushyigikira abo muri CNL abayoboka umushingamateka Honorable Agathon Rwasa nk'uko byoma biragaragara. Hari amakuru avuga ko rero Honorable Agathon Rwasa nawe aherutse kwibaruka by'umwihariko Ikibondo, nawe rero by'umwihariko ariko aragerageza kuzokora iyo bwobaga kugira ngo azabashe kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu ndetse azabashe kuba yotahukana insinzi. Hari amakuru avuga ko bamwe mu banywanyi bo muri CNDD-FDD bamaze kurambirwa intwaro ya CNDD-FDD bakaba bashobora kuzoyoboka by'umwihariko intwaro ya bakaba bashobora kuzoyoboka by'umwihariko uyu nguyu Honorable Agathon Rwasa. Hari n'amakuru akomeza kugenda avuga ko rero by'umwihariko hakozwe amatohoza mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye, bikaza kumenyekana neza yuko Evariste Ndayishimiye yamaze gutahura yuko mu gihe yo kwitozanya ikibanza cy'umukuru w'igihugu n'uyu nguyu Rwasa byoca biramubera by'umwihariko ikibazo gikomakomeye cyane, ibyatumye Evariste Ndayishimiye atangura gukora iyo bwabaga kugira ngo azamubuze kuba yo kwitozanya nawe ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Honorable Agathon Rwasa ntajya umunwa akagaragaza neza yuko by'umwihariko biko birabo ubu ngubu babinyuzemo kera ndetse afise imbaraga ndetse no guhangana no guhakatana by'umwihariko ko kuba agomba guharanira uburenganzira buzomwemerera kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu nk'uko byoma biratangazwa. Mukanya turagerageza kuvugisha umwe rero by'umwihariko mu baganga mu badogiteri bakorera mu bitaro bya Chira Hospital kugira ngo ace aratubwira amakuru agendanye n'ubuzima bwa mama buntu, dore ko afise abakunzi benshi nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Bashimire dusore mu masaha ari imbere.